الصلاة والسلام عليك. hariho n'abandi benshi ariko abo bose ntabwo bigeze bitwa Imana, kuko Imana yaremye abantu mu buryo bune. Ubwa mbere hari umuntu yavuye mu mukungugu ivu, uyo nawe ni Adamu. Ubwa kabiri habaho umuntu yakomotse mu mugabo, uyo nawe ni Eva. Ubwa gatatu habaho abantu bavuka mu nzira yo guhuza ibitsina hagati y'umugabo n'umugore, abo nabo nibo batwebwe. Ubwa kane hari umuntu yavyawe n'umugore gusa mu mbanyi yatwaye atarinze kwikora ku mugabo, uyu nawe ni Yesu. Kandi abo bose baguma bitwa abantu buntu. Nikimenyamenya nuko uyo mwana Yesu amaze kuvuka yaragiriwe ibisabwa byose kugirirwa umwana w'umuhungu mu mategeko y'Imana, nko gukebwa arico bita gusiramugwa, soma Luka 2:21, hamwe no gushikirizwa uhoraho arico cyitwa akika mu Islamu, soma Luka 2:22 kugeza ku 24. Yesu amaze gukwiza imyaka nka 15 y'amavuka yaciye atangura kuragirira abantu ibitungwa byabo, bakamuhemba amahera, akaba ari nayo yifashisha we na nyina wiwe. Kuri ivyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze ati, ma min nabiyyin illa qad ra'a, nta muvugishwa Mana numwe ataciye mu kazi ko kuragira ibitungwa. Uko kwari ukugira ngo uhoraho Allah abategure mu gikorwa gihambaye cyo kuragira abantu baba bimirije kuzohabwa. Yesu amaze gukwiza imyaka 30 y'amavuka, niho umumareka Gaburiyeli yatumwa n'uhoraho kumumenyesha ko yamaze kugirwa intumwa y'Imana kuri bene Isirayeli, kandi aza amuzaniye urubaho rwanditswe ko ivyagezwe byose bya Taurat hamwe n'ubutumwa bwiza Injili. Yesu aca aravyiga aho nyene no kubifata mu mutwe vyose atarinze guca mu ishuri, kandi aca atangura kwigisha abayahudi aho nyene ku itegeko ry'uhoraho Imana yiwe, hamwe no kuvuga ibitangaro uhoraho amukoresha imbere yabo kugira ngo bizere ko yatumwe n'Imana. Yongera amenyesha icaje gukora, kandi agira ko yerekana ko Imana yiwe ariyo Mana y'abantu bose. Ariko kandi mwibuke ko abayahudi benshi bamugwanya bamuhora ngo n'umwana w'ubumaka kuko atagira se. Niyo mpamvu uhoraho yagomba kumukoresha ibitangaro kugira ngo bahave bagondozwe bemere ko yatumwe n'Imana vy'ukuri. Ivyo tubisoma muri Qur'an nyeranda ikigabane cya gatatu kuva ku aya 48 ushika ku aya 51 uhoraho Allah avuga ati, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil, kandi uhoraho Allah azomwigisha ukwandika hamwe n'ubumenyi no kumutahuza ivyagezwe bya Taurati hamwe n'Injili. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. kandi uhoraho Allah azomugira intumwa yiwe kuri bene Isirayeli, maze nawe ababwira ati, atankeka jewe ndabaziye mfisi bitangaro bikomoka ko uhoraho Imana yanyu Allah, byuko ndababumbabumbira mwibumba nk'ishusho y'inyoni nkayihumekerako maze igaciba inyoni ku ruhusha guhoraho Allah, kandi ndakiza impumyi hamwe n'abanyamibembe no kuzura bamwe mu bapfuye ku ruhusha guhoraho Allah, kandi ndababwira ibyo muzofungura n'ibyo muzoziganya mu mazu yanyu. Mu by'ukuri muri ibi harimo ikimenyetso gihambaye kuri mwebwe, asangwa koko muri abantu bizera uhoraho Allah. Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un.
kandi nzanywe no gushimangira ibyagezwe hambere yanje muri Taurati no kugira ngo ndabazirurire bimwe bimwe mu byo mwari mwaraziririjwe kandi ndabaziye n'ibimenyetso bikomoka kuhoraho Imana yanyu Allah. Kurubwo rero nimwiyegurire uhoraho Allah kandi munyoboke. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Mu byukuri uhoraho Allah niwe Mana yanje kandi ni nawe Mana yanyu. Kurubwo rero ni mu mugamburukire ntako iyi niyo nzira igororotse. Soma kandi izo nkuru muri Qur'ani 5 aya 110. Soma kandi Bibiliya Luka 3:23, Matayo 1:20 kugeza ku 21, Matayo 5:17, Luka 5:17, Yohana 20:17. Kugira ngo Yesu rero ashobore kunyinyurana n'ivyo bicocoro hamwe n'ibikomangoma by'abayahudi, uhoraho yaramukoresheje ivyo bitangaro kandi amutera intege mu kumushigikiza mpwemu yera ariwe Malayika Gaburiyeli kugira ngo ntatinye kubahanga. Ivyo tubisoma muri Qur'ani yeranda ikigabane ca kabiri aya ya 87 uhoraho Allah avuga ati walaqad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Mu byukuri Mose twaramuhaye igitabo cy'ibyagezwe kandi mu nyuma ziwe dukurikiza izindi ntumwa nyinshi, kandi Yesu mwene Maria tumuha gukora ibitangaro bigaragara kandi tumutera intege mu kumushigikiza muhemu yera ariwe Malayika Gaburiyeli. Yamara mwebwe abayahudi burina ntajyo iyo abahanuzi babazira babigisha ivy'imitima yanyu idashaka, mwaca mugagaza bamwe muri bo mukabagarariza abandi muri bo mukabica nka Yohana na Zakariya mwene Barakiya. Soma kandi Qur'ani 2 aya ya 253. Inyigisho ya mbere rero nkora mutima Yesu yaje kwigisha ni ya yindi nyene uhoraho yarungikanye ibihumbi n'ibihumbagiza by'abavugishwa Mana yuko atayindi Mana iriho kiretse Imana imwe rudende. Ahubwo Yesu wewe yaranagabishije umuntu uwo ari we wese azohirahira kubangikanya Imana n'ikindi kintu nko kuvuga ubutatu. Erega na kare nta Mana azofungura no kuja kwa sugumwe, kandi Yesu yigisha ko Imana ishoboye kumugenza ico ishatse hamwe n'ibiri kwisi vyose atacamira. Ivyo tubisoma muri Qur'ani yeranda ikigabane ca 5 kuva ku aya ya 72 gushika ku aya ya 75 uhoraho Allah avuga ati laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Atankeka baramaze guhemuka no kugarariza uhoraho Allah babandi bose bavuze ngo Mesiya Yesu mwene Maria niwe Mana. Ivyo bivuga mu gihe Mesiya ubwiwe yavuze ati yemwe Bisirayeli nimugamburukire uhoraho Imana yanje ari nayo Mana yanyu. Nukuri ubangikanya uhoraho Allah atankeka uhoraho yamaze kumuziririza kwinjira mu bwami bw'ijuru, kandi shikiro giwe ni mu murudahera na yabagunzi ntabwo bazoronka ababatabara ku munsi w'umuhero. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم.
kandi atankeka baramaze guhemuka no kugarariza uhoraho Allah babandi bose bavuze ngo uhoraho ni imana ya gatatu muri za mana zabo z'ubutatu bavuga ivyo mu gihe atayindi imana iriho kiretse uhoraho Allah imana imwe rudende gusa kandi nibatahagarika ivyo binyoma bavuga nukuri ababandanya ubwo bugararizi bose muri bo bazoshikirwa n'igihano giseserereza. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Mbega none ntibokwihana kuhoraho Allah hamwe no kumusaba ikigongwe kandi uhoraho Allah ni nyene ikigongwe nyene imbabazi. Mal masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Uyo Mesiya Yesu mwene Maria sikindi kintu kiretse ko ari ntumwa y'uhoraho Allah gusa kandi atankeka imbere yiwe haraciye intumwa z'Imana nyinshi na nyina wiwe numwigeme w'imvuga kuri kandi bose uko ari babiri barafungura ibifungurwa no kuja kwa surugumwe none ni Imana kizokora ivyo. Niwitegereze rero ingene tubasobanurira amajambo yacu hanyuma kandi niwitegereze ingene bahindukizwa bakankukuri. Soma kandi izo nkuru muri Qur'ani 4 aya 171 kugeza ku 172. Soma kandi Qur'ani 5 aya 17. Soma kandi Bibiliya Yohana 17:3. Timoteyo wa mbere 2:5. Abikorinto ba mbere 8:5 kugeza kuri 6. Ariko hamwe n'ivyo byose abayahudi baramugararije Yesu kugeza aho Yesu asemerera asaba abo mufasha guhamagarira abantu mu nzira yo kwicisha bugufi ari ryo dini rya Islamu yari yaje kwigisha. Niho haboneka babigishwa 12 baremanga ko bicishije bugufi babaye abayisilamu kandi ko bemeye gufatikanya nawe muri ico gikorwa kitari coroshe muri ico gihe. Ivyo tubisoma muri Qur'ani nyeranda kigabane ca 3 kuva ku aya 52 gushika ku aya 53 uhoraho Allah avuga ati falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Nyamara Yesu amaze kubona ko ubugarariji bwabo bayahudi buhebuje yaciye avuga ati nibande bomfasha gutangaza idini rya Islamu duhamagarire abantu kuhoraho Allah. Abigishwa 12 baravuga bati twebwe turabafasha bawe mu gutangariza uhoraho Allah twamaze kwizera uhoraho Allah kandi shingira intahe ko twebwe turabicisha bugufi kuhoraho Allah ari bo bayisilamu. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash-shahidin. Babigishwa 12 bati yewe uhoraho Mana yacu Allah twamaze kwizera amajambo n'ibimenyetso burukije kandi twayobotse intumwa yawe Yesu kuri ubwo rero twandike hamwe n'abashingira intahe. Igihe kimwe babigishwa bari ahiherereye babarira Yesu ko yobasabira kuhoraho imeza y'ibifungurwa bivuye mu ijuru ariko Yesu agerageza kubamira ababuza kwisabira ibitangaro. Yamara vyabaye ivy'ubusa kuko impera n'imperuka yaruhiye gusaba kuhoraho ivyo bifungurwa. Niho uhoraho yahava akamanura ivyo bifungurwa ariko ku ngingo yuko muri abo bigishwa uzohirahira agacumura no kugarariza inyuma y'ico gitangaro uhoraho azomuhanisha igihano atari bwahanishe umuntu n'umwe wo kwisi. Kandi babigishwa 12 bariyemereye iyo ngingo atagahato. Ivyo tubisoma muri Qur'ani nyeranda ikigabane ca 5 kuva ku aya y'112 gushika ku aya y'115 uhoraho Allah avuga ati idh qala al-hawariyun
يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. yewe Yesu ibuka kandi igihe abigishwa bawe bavuga bati yewe Yesu mwene Mariya mbega Uhoraho Imana yawe Allah yoshobora kutumanurira imeza y'ibifungurwa bivuye mu ijuru? Yesu arababwira ati nimwubahe Uhoraho Allah asangwa koko murabizera ntimwirondeze kubona ibitangaro. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Abigishwa baravuga bati twifuza ko twobifungurako no kugira ngo imitima yacu itekane kandi tumenye ko watubwiye ukuri no kuba abashingira intahe ibyo bitangaro by'Uhoraho Allah. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Yo Yesu mwene Mariya yavuga ati yewe Uhoraho Mana yacu Allah tumanurire imeza y'ibifungurwa bivuye mu ijuru kugira ngo bibe umunsi mukuru kubw'abambere bacu aribo twebwe no kubw'abo mu nyuma zacu bazovyumva kandi bibe igitangaro kivuye iwawe. Nuko rero nudufungurire kukaba nkako ni wewe mwiza wabatanga ifungurwa. Qala Allahu inni munazziluha alaykum فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Uhoraho Allah aravuga ati mu by'ukuri jewe ndabamanurira iyo meza y'ibifungurwa yamara uzohirahira akagarariza inyuma yo kubibona canke kubifungurako nzomuhanisha igihano ntari bwahanisha umuntu numwe mu bisi. Ivyo bifungurwa rero vyahavuye bimanuka kandi icari cyo cyose umuntu yipfuza cari ko kuri iyo meza. Aho hari mu mwaka wa 33 w'ivuka rya Yesu kandi abantu benshi baguma bizera Uhoraho kubw'ubuhanuzi bwa Yesu kuko babona n'ibitangaro Imana imukoresha imbere yabo.